Abafanzi bacu tunge kwanza kubaramutsa hama nimwe mukinyi w'amareresi musanzwe mumenyereye Chris Toma aka Mr Romantic. Ego hama naguma nababwire ukuntu nashoboye kuja mu bintu byo gukina amareresi ntivyari vyoroshe kuko nakuze iyo ngabirano ndayifise. Nakuze ndiko nabona abandi mu television, ndiko nabona abandi ko afite none shaje ibi bintu nzobishikamo gute canke nzobikina gute ko mbona bitoroshe. Okay, nagumye nshishikara kuraba abandi ngenda mu masala y'amasinema. Ewa ndababwije ukuri jewe ku bwanje naririrwa mu sala y'amasinema kubera iki ndabe gusa ama movies z'aba Tanzania, ndaba ama movies z'aba Nigeria. Nari nifise indoto yo gushika kure naje gukina amareresi, ariko nararonse amahirwe yo gukina. Umunsi umwe rero none ariko ndagenda ndiko ndatembera nyene bisanzwe, naciye mpura n'umugenzi nyene w'umukobwa ndamubaza ati mbe ugiye hehe bimeze gute, arambira ati ngo avuye mu kuraba director iwabo. Ndakanguka ncavuga ati sha uyu muntu kwera arakoze hano vraiment narishaka vraiment gushika. Ndamubaza ati mbe urakina amareresi, arambira ati yego je ndakina amareresi. Hey, okay, ndamubwira ati mbe uwo director wanyu abahiye, araranya adresse yiwe, arama nimero yiwe. Ndamubwira ati vraiment je nkene kuyaga nawe ko naje ndafise icyumva, ndafise indoto gukina amareresi, naje ndabikina yuko nokina amareresi. Umugenzi wanje wo mukobwa nyene arambira ati sawa reka ndaguye nimero muraza kuyaga, ndibaza muraza kuza. Sawa turahana nimero. Bukeye no nakina mu telefona director aciye mvuga ati reka ngende, arampa adresse iwiwe ndamusangaho, turashika turayaga turatera blague. Ndamubwira icyo kibazo ko nipfuza gukina amareresi. Arambira ati wamaze gukina amareresi? Ngo oya je vraiment sinda jana n'impande ya kamera. Aratwenga cyane, ariko ndamubwira ati ku mpano je mfise kuno je navyumvamo yuko noshobora gukina amareresi. Arabwira ati sawa, nta kibazo, we karibu. Aramakaze aramubwira ati ku munsi kanaka uzoze muri tournage dukine. Sawa, aje uwo munsi nditegura ndagenda. Sinema ya mbere film natangiye gukinaho muri Inyishu Media ni Saudia. Iyo sinema Saudia sinagaragaye cyane, gusa narakinye nk'isene imwe. Ego iyo sinema rero niyo yacihera, nayo ntangura kugaragara mu zindi sinema nka Urukundo rwo kwishuri, nkakina Umuriro w'Ikivunga, aho sanarashoboye kugaragaramwo. Yindi naragaragayemo ni Isanganya ry'Urukundo, iyo sinema yarakunzwe cyane gose, benshi barayikurikiranye. Narakinye ku izina rya Gionje nyene rya Toma. Narakinyemwo mu sinema yitwa Ejo Uzopfa. Zose ni sinema nkagaragaramwo. Amakomedi yose nashobora kuyaharura, ni nyinshi cyane gose. Niho naciye ntangura gukina, kumenyero ko nyene barabinyigisha, barabinshiramo. Je sindamenya gukina neza, ariko rero kumvo nashitsemo ndavyipfuza kandi mfise target wanje, ntivyatevye uko noshobora kubimenya. Narabimenye buke buke ndamenyera gushika no munota. Namaze kumenyera kamera, namaze kumenyera gukina buke buke, naho sindaba mu professionnel wo gukina, ariko ndagerageza kwita pengezeko. Ndabishima cyane. Nuko akazi ko gukina amareresi gushika n'ubu genda mazemo simike mu bisanzwe, simike ndabikina, ariko ni kwa kundi nyene nipfuza yuko noshobora gushika kure. Ndibaza mumaze kumenya ari sinema ijya nasubiye inyuma gatonya, ari sinema nababwiye twa Isanganya ry'Urukundo. Ye sinema yo ko nababwiye yarakunzwe cyane gose kandi naramenyekanye birenze, ariko sindipfuza gushika ko igihe tape nkeneye. Mumaze kumenya yuko jewe ni Chris Toma, yuko ndo mukinya amareresi, yuko ndo mu acteur. Ndakeneye support vraiment, support ziwanyu ku mugwi nkinamo Inyishu Media. Kora mufashije Inyishu Media muba mufashije jewe.
kandi mufashije jewe mufashije Nyishu Media to supporting ane please ndabibasavye mufashe kubera akazi ko kina amareresi kararuhisha kandi utaronse abantu bagusupportinga bagufasha bagufata mu mugongo ni hatari biragoye cyane gose biragoye cyane gose hama ndifuza kumenya ku mu supporting cyane sinema ndiko ndagaragaramo nka agakino k'ubuzima ni sinema iriko irakundwa cyane nawe nyene abantu benshi bariko barayikurikirana bariko barayikunda bo ndabasavye nuko namaze kumenya je nk'umukinyi wa Nyishu Media nk'umukinyi Chris Thomas mamaze kumenya ko ndo mu acteur mbo atakubesha je nabaza ko namaze koronka abafans reka rero nk'ukuntu mamaze kumenya mamaze kubona ati umuntu namaze kubona yuko azova mu kintu kanaka yuko arangiwera ukuntu ariko arakina ndake rero support sivyo ndakeneye support ndakeneye ubufasha ndakeneye impanuro po murashobora kubona linki mukayiraba yo movie turekuye mukayiraba mugire commentaire mubwire ati Toma izina ryanje nirizohinduka nitwa Toma nitwa Chris ufatanije ni Chris Toma izina ryanje nirizohinduka please andika Toma wakinyuku Toma gosoruku ni byiza cyane gose nashobora kunezera birashobora kunezera bo kuri page ndiko Facebook ndipo murashobora kwandika izina niryo nyene Chris Toma murashobora kumbona mushiza ko nakirutse Imana aho se ndiko please ndazi yuko mfise abafana duhanurane mu manure ukuntu umuntu urinze umuntu ukunda uramuhanura mu bisanzwe okay umuntu ukunda urumuti akosheje uramubwira ati mugenzi wakosheje gerageza ukinuku urabuku gire ibintu bigenda bishikara bigenda neza so ico je nabahamagarira nka Chris Thomas ni kuja kuri YouTube ya Nyishu Media mukaraba amareresi tuma dushira kuko berana amareresi meza cyane gose amareresi hanura hari benshi bavuga ati ngo ari abakina amareresi utabona aho bija ngo ni namanuro bitanga ariko je nize vraiment isinema zose je namaze gukinamwo mumaze kumbona na masinema menshi na hafi na dondaguye shika 5 namaze kugaragaramo ama comedy rero ntuvuge ni menshi supporting vraiment Nyishu Media itera imbere link muyahanehane ibintu bigenda bishikara neza ibintu bigende bavuga ati bivyara amata canke bivyare sinzi n'ikirundi je kirangora musanzwe mu bizi ko je kirundi kirangora ariko so ndo murundi ariko namagerageza kuvuga ikirundi nzinzi nuko amareka tubashimire ko amagerageje kudukurikirana ukuntu magerageje kutumviriza reka tubashimire cyane gose yari umukinyi wanyu mukunda cyane gose Chris Toma reka ndabakunde cyane gose ndabakunda vraiment n'abankunda abantu je mereje link bakashira ku ma stati bakafasha ko partager namanezera cyane gose vraiment sifisi ikintu no bahemba cyangwa sifisi cyo kubaha gusa atari kwashimira kora n'urukundo ugerageje kwerekana n'urukundo bo umpaye jewe naje so nzobahana guje urukundo nzorubaha ukuntu munyeretse urukundo baca bavuga ati ngo nzobasubiriza mu nkoko aho siyo ndo hivyo tujaribu tu supportiane tuwe karibu na karibu mutungie mkono kama tumekosea muduhanure ibintu bigende bishikara bimera neza cyane gose hama murakoze katubashimire yari Chris Thomas aka Mr Romantic.